Gesera Bogera aravuze neza nti hari abana b'abanyarwanda canke abana nyarwanda bariko barazira ubusa ino ntambara bariko barashuka ngo bakoresha inguvu zose urumva bariko barabashuka ngo bakoresha inguvu zose bivanye n'amasezerano azobejo bariko barabashuka ngo bakoresha inguvu zose zishoboka ariko urabona gukoresha inguvu zose zishoboka ko bariko barabihomberamo sivyo ikiraro bunya cabomotse umwanya n'umwanya uza kumva ibombe zigwa ni Kigali kubera ko urumva ko batangwe no kurasi wabo iki ni kintu rece kigaragaza neza ko urugamba ruriko ruragenda neza igisigara cy'u Burundi kiho givyitwaramwo neza nimba ushoboye gufata ahantu haca ramforo abantu bazi by'ingwano barabizi ushoboye umwansi kumubuza ahantu haca ramforo canke ubutabazi bwiwe ahantu ubunesheje mu bisanzwe urumva kugeza isaha reka nkwereke igituma igisigara cyacu cy'u Burundi kiri mu nyungu canke kiri mu nyisho kuri kote yino twebwe ubufasha bubashikira bitagoranye ubufasha buva Kinshasa ubuva mu ahantu hariho hose bubashikira bitagoranye ariko puhuro mu magashaho ubufasha ko umuco kiraro bakigize sivyo bakibomoye none ubwo bufasha bugiye guca hehe ubwo bufasha buzorinda guca igoma kuko buriho niho basigaranye buzorinda guca igoma bakabupakira ibimodoka bakongera bakaza numva ko ari kibazo iyi ntambara izova muri Kongo yimukire mu Rwanda niko ufate niko bimeze tuvuge yuko aba M23 bariko babishiramwe intege nke canke batsinzwe oya batsinzwe kubera ko uravye igituma batsinzwe na shobuja wabo ubunye yatekereje sinzi ko Kagame uva mubajije ibintu byo muri Kongo aravyikuramwe abita kuri Olivier Duhungire ministre des affaires étrangères babitako ati byo bazuriya jewe ebana urumva bazanaka urazi ko mu minsi yahera amasezerano yita inkinamico none ubu ntiyagiyemo nane ntiyagiye birabona ko yatekereje yaciye bugufi yagize yategerezwa yego ukuvuga rero ngahanya intege nke za Kagame hari abandi bagiye kuzungukiramo cyangwa kuziprofita ibi kari nyuma karahinda mbega tuvuge yuko Kagame batoba bariko baramukina yuko batacaho hava bamukura ku butegetsi mu Rwanda urumva jewe nibaza ko Kagame atamwa kasigaje ari kayobora u Rwanda ivyo kabisa jewe ndabivuga kandi ndabihamya kubera ko Hello guys, turabaramukije mwese ndabaguye mu ndamwe ndabayibiyambi ndabakumbuye. Je pense que vous allez bien, Liam Promoter, now good. Jemeze neza cyane. Sinzi nka wewe, nawe nibaza kari sawa? Ndi ngaha meze fresh. Ndazi kumeze neza cyane gose. Now good. Ni fresh. Apo ni fresh. Ambaye send defted. Nivyo nagenda kubaza ati ozogu wambaye umwambaro wa send defted. Ambaye inkona. Urawukunda? Inkona irarara. Ya. None kwambara ikintu udakunda kwe? Aya ncoba. Ndawukunda uri kundi ku mahate unyifisa amateka menshi mu gihugu. Ya. Gushikisa hani send defted na Buja Fast. Ya. Buja Fast ivumye nka send defted muno minsi. Na cyane cyane. Ndabesh. Buja Fast ivumye nka send defted. Ya. Nashobora kubukunda send defted umwanya ntubukunda Buja Fast. Aya. Ntigikunda. Nico kunda. Buja Fast ni kwa kundi nyene barayizi ni online market. Ushaka kugura no kugurisha ni Buja Fast. Pardon, nyabuya twimirije. Inuzenya Miss Mikuru ya Noheli na Bonani. Ya. Ebana abantu bose kabisa baratumiriwe. Ego. Baratumiriwe kabisa kwitura Buja Fast. Uri kure cyangwa uri mu ntara hagati urashobora kwandika ukoresheje Google gatanga commande cyangwa ukagira order. Ya. Akabijya rero barashobora kugusanza ahantu hose uri. Ivyo waguze. Ahantu hose uri. Rero abantu baba bifuza kumenya ibidandarizwa muri Google muri Buja Fast. Nibaje muri Google bandike www nukuvuga ni wezi 3 akaburungu hama Buja Fast akaburungu hama com. Ya. Bacabona neza na neza les produits ziri hajya. Yego. Kacugira komande kugira ngo ibintu bigende neza cyane mukeneye kubegwa kwambara ibiki amasheneti ibintu bijanye na bijouterie ibintu byose bibarizwa ngaha. Ego. Ya. So Liam Promoter turahagiye guca agafaranga ariko dozo uravuga na John Mabu
Zina John Mabura za mateka rifise. John Mabura rifise amateka maremare cyane. Kubera impamvu nuko izina ryadukujije sivyo? Yeah. Ko n'abantu badukurikirana kuba amaze ku muryango nabo barimenye. Yeah, kabisa. So tugende kubera agenda shushu no munsi ufite amakuru ashushe gose. Hewe nani nico gituma abantu badukurikirana tutobanyoteza. Yeah. Tubanyoteza. So Liam promote. Ibintu biko biravugwa ni byinshi. Byinshi cyane. Biriko biraba ni byinshi. Byinshi gose. Noneho ubu amabombe bayakubitira muri Kongo akagwa mu Rwanda. Neza na neza hitwa Ibunagana. Yeah. Cyo kintu gari yam promoter ukitubwira kwiki. Oya jewe ntibiriko birantangaza gose. Agaposta ko ndaraba ngaha. Niriko birantangaza gose kubera ko je nanabivuze ko ino ntambara mwisho izorangirira mu Rwanda. Biriko biraba. Zorangirira mu Rwanda biriko biraba. No kuvuga ko M23 na RDF inkotanyi na Kagame muri rusangi ntako batari bagize. Yego. Vraiment ntako batari bakoze bishoboka byose kugira ngo iyi Uvira bayifate. Ariko Uvira ntigikunda kubera ko uyu mwanya tuvugana uduce twose ndavuga Katogota tumaze bivuga hariho iyo point zero territoire muri Fizi hariho na nani Kaziba ni territoire iri muri Warungu zose zigenzurwa na gisirikare cy'u Burundi FARDC hamwe na Ntuzeye na Wazarendo. Uyu mwanya tuvugana jewe numvise amarira y'abanyarwanda benshi bariko barumva ingene ibintu biriko biragenda hari yanya mu Rwanda. Baravuga neza ko hari amabomba ari karagwa neza na neza mu Rwanda. Yeah. Ava muri Kongo akaja mu Rwanda. Mugabo nabonye abandi babicurika bavuga ko ari amabomba ariko ava mu Rwanda aja muri Kongo. Abantu barazi gukinisha social media cyane. Bazi gukinisha social media cyane hari ukuntu batanga ibintu atari byo. Ariko ngaha mfise video y'umwe n'igihugu ari mu Rwanda yabene igihugu ari mu Rwanda kandi playing kugira ngo abantu bayumve bumve ko ivyo duriko turashikiriza atari binyoma. Wene azuzuye yego waro anu igice cya Bugarama twazimutse tubona imbunda ziremereye bitaka cyane bikomeye cyane bakoze nungu nizo ziri gutaka naga kanya. Ariko ubwo ufite umutekano ariko wenda biri ku ruhande ruhe buri ko wawe ku musozi hari umusozi wo mu Bugarama witanza wo mu Rwanda ufatikanye urowegera n'umusozi witwa Ngoma wo muri Kongo wako umusozi ubona igisirikare cyaba abahanganye no bari bure bakufite zirambunda zinini cyane nibyo bari gukoresha kumva ibintu bifite nk'inkuba gusa ukabona imiriro gusa mu birere gusa ari ibintu birebe bisite byatangiye sanga uko bimeze mu masaha 12 twatangiye kubyumva tubyose kuko twebwe turana n'ikibaya cya Bugarama zinga mu miceri yego nigeze kukigeraho hahandi harambitse rwose maho hasi ubwo nabyutse nyine mu gitondo nyine manutse nyine mu kazi kumva numva nyine ibintu reka byakomeye noneho kuba ko ntuwe mu murenge wa Muganza noneho ubwo icyo kibaya nyine urumva ko ureba mu Bugarama nyine namwe muri Kongo urahareba banabene igihugu b'u Rwanda bombe imva n'ibitwa bikomeye n'ubu biri gutaka usiye ko nyine twebwe twaratojwe nyine kwisa agaciro ntabwo badufite kuko tuzi ko turinzwe ariko tukigihugu rwose tuba twahunze kuko turi kujya mu kirano hasi mu Bugarama n'ubu birakaza rwose bikumvikana. So abantu badukurikirana tuba dushaka kubumvisha ibintu nk'ibi kugira ngo bamenye ko atari Ntuzeye. Ego. Ubushize jewe naravuze igisirikare cy'u Burundi bagifatirije na bari kumwe FARDC na Wazarendo bariko bagerageza guca intege M23 kugira itabona aho igirante izosubira kabisa umva ariko bayica amaguru bako bayica ntizo amwe idashobora no gutambuka. Urabona kino umwe tuvugana ikiraro ca Bunagana M23 yahora yifashisha ifatanye na Kamanyora
yahora yifashisha izana ko ibintu zenya ibigwanisho izana ibiki izana ni nka ca kiraro bigira kubomora muri Mwenga. Nimba abantu baradukurikirana Mwenga za Warungu kure hari kiraro bakoresha kugira bajane ibigwanisho iki aho bari bazi ko Warungu bayibomoyemwo za Mwenga bakabomoramwo. Ubu rero ico kiraro naco bari kubacifashisha bugirane nico bafashisha mu kuzana ibintu biziminembwe ibintu biza za Kamanyora za hehe urumva byaca ibunagana kwico kiraro. Mwanya tuvugana igisika cy'uburo cejeje kukibomora umwanya kikibomora ayandi makuru hari nuko bashoye no kurekipera ibintu vyinshi vya M23 kuvuga ibiduga byose byabuze aho baca M23 kiriruka urumva bariko biruka n'amaguru bariko biruka n'amaguru sivyo iyo nkuru nibaza wayiduhaye we ko twari kumwe muga nabo nyene ubwabo nibaza yuko bataza kuronka aho baca kuko ntibaza kuronka uko bahunga oya nibikunda kubera ko urazi ko mu misi yahera bavuze ikiraro ca ikibuga c'indege ca Goma ikibuga c'indege ca Goma baravuze ko gifungurwa ubundi yo gifungurwa haje no kuvuga ko ubwirinzi bwa M23 n'u Rwanda bwari kuba bugizente kandi ni ngombwa ko mu masezerano azobejo nibaza ko ico ari ikintu nyamukuru cyo gufungura ikintu zenya ikibuga c'indege ca Goma kugira ngo umwe n'igihugu wa Kongo yahamutse canke yakuye n'ibindi bibazo by'intambara ashobore kugira nte kumererwa neza iyo ni ngombwa bategeza kucugura ku nguvu ikindi kintu naco urabona ko ibiraro byose ikiraro ca Bunagana gishoboye gusamburwa ikindi kintu none bazoronka ramforo ivuye hehe nyene sivyo ntaho bazoronka ko baca mu kirere amabombe amasuko yahari ari Bugesera bigenda gute bo naravuze neza nti hari abana b'abanyarwanda canke abana nyarwanda bariko barazira ubusa ino ntambara bariko barashuka ngo bakoreshe inguvu zose urumva bariko barabashuka ngo bakoreshe inguvu zose bivanye n'amasezerano azobejo bariko barabashuka ngo bakoreshe inguvu zose zishoboka ariko urabona gukoresha inguvu zose zishoboka ko bariko barabihomberamo sivyo ikiraro bunya cabomotse umwanya n'umwanya uza kumva ibombe zigwaye zigwa ni Kigali kubera ko urumva ko batangwe no kurasi wabo iki ni kintu rece kigaragaza neza ko urugamba ruriko ruragenda neza igisigara cy'u Burundi kiho givyitwaramwo neza nimba ushoboye gufata ahantu haca ramforo abantu bazi by'ingwano barabizi ushoboye umwansi kumubuza ahantu haca ramforo canke ubutabazi bwiwe ahantu ubunesheje mu bisanzwe urumva kugeza isaha reka nkwereke igituma igisigara cyacu cy'u Burundi kiri mu nyungu canke kiri mu nyisho kuri kote yino twebwe ubufasha bubashikira bitagoranye ubufasha buva Kinshasa ubuva mu ahantu hariho hose bubashikira bitagoranye ariko puhuro mu magashaho ubufasha ko umuco kiraro bakigize sivyo bakibomoye nubwo ubufasha bugiye guca hehe ubwo bufasha buzorinda guca igoma kuko buriho nyene ho basigaranye buzorinda guca igoma bakabupakira ibimodoka bakongera bakaza numva ko ari ikibazo n'ubufasha bwaza direct Kamanyora kaziba muntu ze hose ni direct mugabo urumva ko ico kiraro ubunya kitariko kiragirane kirakora rero bivyerekana ko umwansi ariko arakubitwa amabombe ariko ava muri Kongo agwa mu Rwanda sivyo kugeza umwanya isaha n'iminota amabombe ariko ava muri Kongo agwa mu Rwanda abene gihugu bo mu Rwanda urumva ko bavyivuga narabivuze bino bintu ati iyi ntambara izorangira nabi kandi izorangirira mu Rwanda je ngoma ndabise muri no jambo je ndarisubiyemo kandi ndarihamije iyi ntambara izova muri Kongo yimukire mu Rwanda niko ufite niko bimeze tuvuge yuko aba M23 bariko babishiramwe intege nke canke batsinzwe oya batsinzwe kubera ko uravye igituma batsinzwe na shobuja wabo ubunya yatekereje sinzi ko Kagame uva mubajije ibintu byo muri Kongo aravyikuramwe abita kuri Olivier Duhungire ministre des affaires étrangères babitako ati byo bazuriya jewe ebana urumva bazanaka urazi ko mu misi yahera amasezerano yita inkinamico none ubu ntiyagiyemo ntiyagiye birabona ko yatekereje yaciye bugufi yagize yategerezwa yego ukuvuga rero ngahanya intege nke za Kagame hari abandi bagiye kuzungukiramo cyane kuziprofita ibi kari nyuma karahinda mbega tuvuge yuko Kagame batoba bariko baramukina
yuko batacaho hava bamukura ku butegetsi mu Rwanda. Urumva jewe nibaza ko Kagame atamwa akasigaje ariko ayobora u Rwanda. Ibyo kabisa jewe ndabivuga kandi ndabihamya kubera ko nibaza ko ari ryo rya mbere Kagame agize sheke mu buzima nk'iyi. Nibaza ko ari ryo rya mbere agize sheke mu buzima nk'uko kubera ko ugiye uraraba amakuru yose yagiye arabareyise. Nibaza ko ubu ata muntu yokwegera asubire guhenda wo muri Kongo ngo ngufashe bino bintu inyuma yuko bino bintu bibaye uko. Nibaza ko ata muntu numwe usura guhera. Nibaza ko nawe nyene ahari araraba ba Colonel Nanga karaba ingene bigenda nk'ubafise ikibazo cyaha nazobashira ubona ko yatoye baniya mbara babitse afise ikibazo cyahazoshira abandi tinoni muri Kongo bakavayo nzobabika hehe ko kera batabimenye ubise amakungu yose raze ko ari abantu narungitse canke ari abantu dukora nzobabika hehe bajya baraciriwe ibihano byo gupfa urumva ko ari umuntu mu mutwe nawe nyene adatekanya ibibazo byinshi byo muzehe byinshi gose neza cyane ni nayo mpamvu rero ubona byakomeye byamukomeranye ya so Liam Promoter ariko uri kuraraba Tshisekedi wewe nka wewe uri mu kibanza cha Tshisekedi president wa Kongo ntiwumva yuko ariko aragwanira abakongomani biwe abanyagihugu biwe plus de ça Tshisekedi ahari anezerewe yateza kunezererwa none n'umugamba ntiyarutsinze rega ushigikiye n'ingwe aravoma Tshisekedi yashigikiwe n'ingwe ingwe nazo urazizi abarundi neza cyane abarundi kugeza isa jewe yo batara abarundi bari muri Kongo uyu mwanya twari ko tuvuga ibindi umwanya tucenga twari ko tuvuga ibindi nibaza ko Tshisekedi ahari ashigikiwe n'ingwe kandi yumva ameze neza cyane kubera ko ugiye kuraba imitego bagiye baramutega amakudete yagiye arate imikenyura agenda arabakubita nibaza ko ari mu nyisha ahubwo abakongomani bakwiye guhaguruka bakamufata mu mugongo kuko nibaza ko atawundi mu president w'umupatriote bazoronka nka Tshisekedi niyo mu president wenyine ahangaye Kagame nabo bari kumwe kandi agatsinda kubera ko kugeza aho bigeze umwanya nta kintu na kimwe cerekana ko Tshisekedi yo batombe canke yogira ibibazo kubera ko mikenyuro yaramaze kuyigira gusa mu ntango byaramugoye cyane bivanye nuko atari karamenye karata kine yariyo ataramenye abo bari kumwe urabona ko yagiye urabona bajya abantu uzenya ba masunzu bose urabona ko abantu yari yizeye kumbe bafise gahunda yo kumugirira nabe mugusa ubu yaramaze kumetriza karere yaramaze kumenya arazi byarimwe nibaza ko arico gihe kugira ngo akurira abakongomani nibaza ko ejo niho hazoba rero ejo hari amakuru aryoshe cyane kubera ko ejo si wo kumenya umunsi wo gukubita umusuma akiruka akavana apfa ku butaka bw'abantu mugajye abantu bararinda vreo nibaze nk'umuntu ashobora kuza mu gihugu atari guyiwe akiinstara nabo bararinda tu ni atari cyane dukomeze kumugara ko ngigwe ko ndakubwira ati Liam Promoter thank you so much thank you abantu bose ko baradukurikirana nawe namwe mukomeza dukurikirana bizu ndabakunda kandi merci abandanye badusupportinga abandi bakurikira ibiganiro tubaha bagira partage kugira ngo ibintu bigende neza cyane cyane merci beaucoup